je mu yoruguru muri interieur hariho umugabo yaborewe yacitana umugore wiwe bariko barabinzoga bagiye nko mu mihana gutya ukazunda aramuhamagaye tukibaza ngo ariko aramwongorera ibintu baza guteka nko ku mugoroba canke bategura kumva agaca kugira bene ngaho gutwi ngaho kamurekeya umugore kiyanga yarabaze ubuzima bwe bwose aribwa amenyo mu rubanza yihorera. Madamu wawe na monsieur wawe uzomenya cy'imyaka 12 duza wala tukiona fiançailles ngo zirezire mu bazinda mumenye reka uko utebya fiançailles niko yambara maske nyinshi. Jewe nitwa Dr. Sabimba Michel, nk'abantu polisi, abantu bakiriye Yesu, nk'abakorera Imana ikaba yarampaye umuhamagaro ujanye n'ibyo gufasha abantu bagendana ibisebe byo ku mutima bitaboneka. Nari ndiko ndakora akazi nsanzwe nkora mu polisi mvura, hanyuma nkabona abapfasoni baguma baza ubwo bashitse mu biri wanje bagakoma induru, bamwe bagakoma induru abandi bagakoma induru none abantu ibi ni biki ijwi rirambwira ngo abantu barakomeretse ibyo mu banda babwiye ubwo tuje muri Bibiliya teme y'uno munsi turiko turateka ni teme ivuga ngo imvo zinyegeje zituma imvo zivurungana cause cachée des conflits dans le mariage ni kuvuga bya bintu bituma mu busanzwe mu ngo murabona Satani atera urugo n'ubwo bw'abapagani arutera n'ubwo umuntu atari muraja mu ijuru ruraterwa iyo n'ubwo umwana w'Imana nabo ruraterwa exposa ndio tugiye ubushakashatsi tuje dusanga dukwiye kuvugana n'abantu turahura tubigisha twikora mu ntara zitandatu twigisha ibintu hose kandi byagiye bifasha abantu nabone gusaba mwene data ngaha aye wumvirize neza kugira ngo ntihaburi ikintu cyo kugenda twaye kuko ndaza kubabwira probablement n'ibintu bitarigwa bumve kubera n'ibyo kwa muganga namwe simukora byo kwa muganga kugira ngo byose bigende neza Yesu aheza. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami Imana ikomeye Imana ihoraho ndagushimiye kuri no mugoroba kandi nzi neza ko umwami ashoboye niwe ushobora kwegereza abantu bangana ubusa atakintu na kimwe ugomba kubabwira. Ndasenze rero mu izina rya Yesu uhezagire umurongozi yatwakiriye uduhezagire abantu bose bicaye ngaha nani mbwire neza duze kwemera ko ijambo udashaka icyo mugabo kanje Imana ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Reka dusome muri Yesaya 32:18 mugabo imbere y'uko ndabibwira uyu mupfasoni wanje nazaje kwanga imbere abaramutse abadamuhohoteye kandi sayindi usanga reka ndamuhe microphone. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Abamama haleluya. Amen. Abapapa haleluya. Abashene haleluya. Yesu abicyubahiro. Ndanezerewe cyane rwose kubona naje kwifatanya nawe uyu munsi n'iteka ridasanzwe Imana yaduteye. Turashimiye kandi n'uburongozi bwatwemereye ko dushobora guhagarara hano kugira ngo twigishane kandi by'ukuri byo tugiye kubigisha ni ibintu natwe byadufashije mu rugo rwacu. Uyu munsi urugo rwacu ni urugo rufise ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Umwana wacu mukuru yari ku ishuri hamabona yumva abandi bana bavuga ngo rega abamama n'abapapa bose ngo barashwana kandi bakagwana. Hanyuma umwana wacu aravuga ati byo muri kumuravuga sivyo ngo nibyo ngo abamama bose n'abapapa ngo barashwana ngo kandi ngo hariho n'abagwana ngo yabo twebwe ababyeyi bacu siko bameze. Murumva yuko bishoboka yuko urugo rushobora kuba paradizo yo mu isi. Umuntu afise urugo rubi biragoye yuko azoshika mu ijoro. Bene data inyigisho rero tugiye kuri uyu munsi ni inyigisho bishoboka yuko umuntu azishize mu ngiro ashobora kugira urugo ruzima uko byaba bimeze kose. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Sinohaguruka ngo mvuge ntaravuga kuri Eric Pasteur nabwe hasi mvuge ngaho nyene uyu muntu je niwe yigishije gusenga
mukomera amashyi cyane. Uyu muntu je niwe yandeze mu pastor bishop, ubu niwe yandeze, Imana izomugirira neza ku buzima bwe bwose. Yesu akwera. Haleluya. Reka tujye muri Yesaya 32:18 haravuga ngo kandi abantu banje bazoba mu ngo z'amahoro no mu mazu bahabe amarembe no mu buruhukiro butagira inkomanzi. Amen. Yigi ibintu Imana twiyumvira abantu bavuze ngo abantu banje, sitari ko ari abandi bantu haba hagabuyemo kabiri. Hari abantu bamaze kuja muri yo kuruwara muri ubwo bwabo, n'abandi bantu bakindire kubwinjiramo, probablement n'abantu batuzubata bwinjiyemo. Mugabo aravuga ngo abantu banje bitiriwe izina ryanjye bazoba mu ngo z'amahoro no mu mazu bahabe amarembe no mu buruhukiro butagira inkomanzi. Iyo ni plan de Dieu pour la famille. Ishaka ko umugabo n'umugore babana bavuze ikintu cyitwa amarembe mu kirori cya barashoboka, n'ahantu urokura, ahantu nyine atagakacira mubana amahoro, naho Satani ahari. Ibimana yabivuze sinzi ko Satani ahari. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ariko umugwanizi wewe akugwanya utaratangura kugira mariage, atangurwanya abafiyanse. Je ndibuka muca kugira mariage, nabiko ndirukaga muri vile ntegura utuntu ndikubita hasi, ngira ngo ntanguza n'umuntu hasi guca hasigaye nk'intu kugira mariage. Donc abati iyi mariage ngira yinjiremo ukura ikabaza zopfuma agenda amenyo yakuye, mugabo marayika baratangira n'ikarte sini yatakara n'ibiratogira ngo birakoroka, mugabo ntarakimwe abana. Mugandi bwawo ubundi Satani arwanya urugo cyane cyane. Imana yavuze ko abantu bafukamye bagahabwa isezerano bagaca bayigenderamo, abo bararwanya. Yesu ashimwe. Arakugwanya ugitangura, akakugwanya ugize mariage, akagwanya muri periode zirenda kubabwira, akagerageza tuzomujyana mu ijuru turwanya, mugabo ntazopatuneje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Nakiro niyumvira kono bigisha ikicigwa cyitwa lekoze kashe, ibi imvo zinyegeje abantu batazi ko arizo zituma bashwana. Cyo kintu cyatumye je niyumvira bino vyigwa byo gufasha imiryango. Premièrement nuko ndabimaze mu myaka 15. Nta muntu atanje adafise. Tumaze imyaka 15 twarabonye ingene Satani aza kurunguruka gutya, buduze Imana ikambwira ngo wabo ni sawa pa cyakubita. Ndabona ingene murashobora kubana n'umufasoni wiwe amahoro, mufise n'ibyo mufungura mukabana amahoro, bitahari mukabana amahoro, kubera mufise mpemu yera, mufise niyo muri kumuraja, mufise cuma bonye n'Imana. Tuvuge ngo amina. Bwana Yesu asifiwe. Rero naniyumviriye ko ndotangura kubabwira akayimaje murakabona batwikora byo ngo yangere icyatumye niyumvira kuvuze kuri bino vyigwa sikindi no kuseje ibintu bitari bikeye. Je mbukiye yoruguru muri interieur, hariho umugabo yaborewe yacahitana umugore wiwe, bariko barabinzoga bagiye nko mu mihana gutya, ukazunda aramuhamagaye, tukibaza ngo ariko aramwongorera ibintu baza guteka nko ku mugoroba canke bategura, kumva agaca kugira bene ngaho gutwi ngaho kamurekeya umugore akiyanga, yarabaze ubuzima bwe bwose aribwa amenyo mu rubanza yihorera. Abadamu mwatuja mubagwe, n'abadamu nabonye bazi kwihanga n'ababishoboka. Yaramurya amenyo ye, akamurya amenyo yo ngabira avuga nti ni ibintu ariko aramwongorera nyine byo mbabaganye, kumbe akamurya amenyo ngaho. Ibi bintu by'urugo si bose babishoboye, Bibiliya bivuga ariyo abantu batabishoboye binanira pe. Tuvuge ngo amen. Ariko ko waje ngaha ndazi neza tudashobora kuvuga uko waje. Ijambo ry'Imana riko rimeze. Yesu ashimwe. Hanyuma yo ngenda kuramutsa umuntu twiganye za primaire za secondaire medecine cyose ndatura abana
hanyuma nja kumuramutsa muhira iwe mugabo ndahabura ariko ndavuga nti kwa dogiteri naka ni hehe mbaza umwe niba badandaza amakara ngo uvuga ngo babandi ngo bakunda kurwana n'abadogiteri babiri bose uvuga ngo babandi bakunda kurwana ngo twaje kuraba avuga ni karabaye conflit kinduru mu rugo abana babona muva muje kurwana hariya mugahinga basi rero kurwana papa mama bari barashobora bacibata mu mutima w'umwana aho uwo mwana ashobora kuzogira divorce kubera nyina wiwe na papa baba bashobora babona akazokubaka nabi mu myaka izoza yiwe byavuye kuri we ndaza kubereka ibintu bito ngaha mu mutwe twama twabigisha henshi twavuga ko muri gezo zawe kw'Imana yakugururiye duhagarare ngaha tubivugireho ukazobona umuntu agenda yinyoza umuntu agenda ashavuye bifise iyo biva ibyo twaje kubabwira turabereka no kubaha Imana Yesu ashimwe rero ora ahaye twavuze tuti Yesu atwandere diswiti ajya nihezera to urabona akagabo kariho karamusengagura kiyumvira none umuntu mwasezeranye mwe mwasezeranye imbere y'abakozi b'Imana musezeranye imbere y'abavyeyi umuntu wa mbere wakunda gusumba abandi ku buryo no utashobora no kuryama utamara ikemezaje akaba ari umuntu wa mbere shatana gutwara ugasigara umwana gushika naho wiyicisha wenyine udufise abantu benshi tuzi basigaye bica abagore babo cyangwa abagabo babo n'urugendo n'ibindi guterwa n'umudayimoni ibigwanishwa byawe byamaze guhagarara satani arinjira ikintu cya mbere aradesaruma muze murabe umuntu afise inkoho n'abakobwa b'abapolisikazi batwanya afise inkoho y'imbenga avuga uko ibigabo bisubira inyuma vyiwe kubera afise kagari karika mugabo amaze kudesaruma zirinjira ugatangura kurya wiko murasanga n'abadayimoni atavyuzi nico gituma duhamagaye kugira amaso y'imbere by'ukuri ubuzima bw'agakiza bw'igikristo bica bigora rero nagomba mvuge ikintu cyitwa conflit gusubira nabo ni rencontre de sentiments contraires qui s'opposent ni kutabona ibintu cyo kimwe bitangurira mu cyiyumviro kugira ngo bavuge ngo naka kugira ngo bamujya mugore baratwana ni ibintu bijyanye no kutabona ibintu cyo kimwe ugatanga kuvuga A nawe ukavuga ngo B tuzongera kuramutsa kwibarusana n'ako kangahe nawe ngo nanjye ndashaka kujya muri jardin public mugatanga kugira des idées contraires hanyuma rero satani bayatanga gusotera kuko mudashizeho igicaniro muhira satani aje akacubaka Yesu natware cyane ibi byatanguye kuva kera mugana agomba kubabwira yuko nawe naba example y'ibiharuro mu Faransa abagira divorce 130,000 divorce par an mu mezi 12 abahukana bava bati wewe ndaguhazeho shi ibihumbi 130 muri 2014 hahukanye ibihumbi 36,634 2015 67,000 gutyo 2016 ibihumbi 71 birenga je nahora yo mu mezi abiri aheze mu Bufaransa mariage zibiri kuri zitatu zivana kandi zirahera ibyo dukwiye kubimenya twebwe turi ngaha kuko bijya bintu byahariya biriko biradushikira amateleviziyo amakamera ibintu byose usanga ibibeye hariya twabishikiriye kuko twagombye kwigana dufata kitire zabo twe turabarundi uja kwiga mu Faransa nimwe mwiga gufata none naho bazibisa tangira no ngani gutombora abahukana bamaze kumenyekana kubera iki hariho impamvu zinyegejwe n'izindi mpamvu zizwi zituma abantu bashwana bakunda bakavana mu bw'ivyo bintu kubimenya bizogutuma uvyirinda usaza n'umufasoni wawe Yesu ashimwe rero nonye ko ngaho muri byo baze kugira kubushakashatsi ibintu byo kwahukana bigabuyemo kubiri hariho abantu bahukana babana n'abandi bahukana bakavaho bakagenda iyi divorce bitwa apara rero naje munatekera ibyo yazaye kuvuga ati jewe aho yankubitiye maze ndetse munga n'umuntu usanga yishyuwe n'umugabo wiwe akavuga ati jewe ndafunye n'inkunga basi ubura agatekera ibyo wakagenda mugabo akaba na divorce non apara aho umuntu avuga ati none jewe ngende mama naka pastor mweze guhezagira rwa rubanza ndamubwira mwiki agaca goreko ngaho nyene bigaca bikomere ari ubwira arakomereka ubwo yoga agakomereka kubera yuko kutamenya
ni ikintu gikomeye. Urashobora kumenya Imana mugabo ukaba ufise ignorance mu madomene menshi, warakiriye Yesu mugabo ukunze Yesu gusa, mugabo ntihagire ubundi bumenyi umenya. Dukwiye kubimenya kugira ngo urwane n'ivyo uzi Yesu abahezagira. Abatanze mu Burundi muri tribunal de residence yo Mw'irohero ko habaye amadivorce 73 kwahukana aho mu myaka 2 gusa, kandi baziko bamwe banyegeza yahukanye haza kuvuga ko ikomine abantu bavuze ko ikomine byabasinye neza ngo turavavana. Aha muri 2018 hahukanye 29, 2019 hahukana 44 na n'ibiharo bikeyi no kwereka abantu bo bavuga bati turabihetse. Rero ngo barabwira ama etape inzira zine, intambuko zine, urugo rwose umuntu agize mariage aca mu nzira zine. Nina zisigura utumenye nawe aho ugeze we wubatse n'uwimije kubaka azoca bimenya neza Yesu abahezagira. Ariho rero umuntu agize ubwo muno munsi imbere ya mariage ari akantu kitwa agaperiode kitwa rêve, no kitwa indoto ndaza kugasigura. Akabona kandi agaperiode kitwa théâtre. Théâtre ni hadi umuntu ariko akira imikino nyene. Hakaba inindi intambuko ya gatatu yitwa kumenyana, découverte. Hakaba n'iyindi ya kane yitwa kwinjira indani, entrer en profondeur. Ayo ma etape umuntu agize mariage wese uca muri imwe ukabandanya mugabo benshi tubimenya, mugabo kumenya ni byiza cyane. Yesu abahezagira. Iyo dukoresha umwanya neza agomba basigure kimwe rero. Iyi periode umwanya wa mbere Bidoro sheme Mariya ari ku rugendo umuntu agira mu bukwe mu rugo rwiwe, kuko kwimenya ikintu gikomeye. Cyo tugomba gukora ijambo ryo kwimenya. Iyo umuntu yigunduye akamenya ibimuraba, akamenya ibintu bitandukanye, ni ashobora gushika no kubyo Imana yamuremeye. Ni ukuvuga iki gice cya mbere cyitwa indoto. Nahantu bagira nka monde irréaliste. Hajya abantu kuva hajya umuntu guhera kuri fiançailles gushika ku myaka 2. Kuko ndabivuga kuko hari abari muri ibyo bihe ngaha n'abandi babirenganye bakuze batandukanye. Nahantu iyi periode ya mbere umuntu aba monde irréaliste. Jewe utanyandikira kabisare sinjyana. Kandi kuva muri umenga nivyo kuntu umenga nyandikira basi ndagukunda basi. Ni kandi umenga ni irréaliste. Nakajambo kitwa euphorie. Euphorie kubisanzwe n'akantu k'agasazi. Nurukundo rw'agasazi gafite insiguro, aho umufiyanse akunyegeza ko arabanyama, akakunyegeza ko akunda kurya, akakunyegeza ko akeneye amafaranga, akakunyegeza byose, inzaba ziwe zose akazinyegeza rwose kuko ko yabuze akashira. Niko bita effort. Nta gushwana kubaho umusavye 2000 aguha 10000, umusavye 4 akaguha 40 kubera yuko ni kakantu ka effort k'agasazi. Abijeni banyakibiri. Ugasanga n'ubuzima bwa maske. Maske ni ikintu wifuka mu maso ugasukundi. Yo uyu namubwiye je tarabana. Je ukazobona ndakwezi bitandukanye nibi. Nzobona umupagani. Nemo giye tuvuye kuri Eglise Vivane tugeze hariya kuri Permanence tugenda n'amaguru. Ukazobona ndakunyegeje amafaranga mpembwa. Ukazobona ndakunyegeje iki. Ukazobibona je tumaze kubana. Ubu Yesu nakubwiye narakubesha. Igituma ibintu byororeka kugira bene data twishatinga. Mu gihe uza kwigisha ibintu bya pratika urumurozi mu bana. Cyo gituma abantu mu nyigisho z'abubatse bagashika babana basomye muri Bibiliya bagashika mu kwitikoba tidagukwiye. None ibintu by'atarikije ibintu byororeka wabikuye navyo bisatanga. Isnashi. Iyi periode rero yo kwinyegeza iva kuri fiançailles kushika ku myaka 2 gushika umwana wa mbere avutse. Yo sifungura utaje nindi mukanyosha kuva mukanyosha gushika mu caraba none twara mwanya muremure ndakurindira gushika saa 10 atarajya ngo nivyomanuka bizotinda bimanuka. Iyo periode y'agasazi yateguko nyene nuko
aho ujya hose umukobwa arakwereka ko ari Bikira Mariya neza ko no guhema adahema mena rumweranga atagira kunyura ku isi bifise igihe Yesu nashimye yari umuntu yaciye intege vrema twimije Bikira Mariya yaje vrema umumama akikijwe yashengera mw'ishengero rya Bujumbura arambwira ati muzotinda mubane na mwebwe ni pu ndavyase mw'izina rya Yesu atagura kumva igiti c'abana bise ngo muzotinda mushwane ndavyanse amasezerano y'intebe mfise ndayazi reka abazungu basanze kuri ingorane batinda baravuga ngo le confusion naturelle ngo gushwana n'ibintu vyumvikana c'est pas naturel ya indemo derrière hari udayimona bahagaze inyuma n'umuntu ashwana y'ubundi hari udayimona bahagaze inyuma ntibikunda yuko umuntu urashwana atageze ikiribyo canke cadayimoni kandi gamugo Yesu nashimye nawe ndazibona zije kuduteranya by'ukuri Imana ikanyugura amaso ntazibona Imana ikamwe ngo wazibona zizaduze hari zije kubatera ikora ubu Yesu ashimye iyi periode ya mbere yo yitwa rero iyi mwanya wa kabiri witwa théâtre ni yaje utangwa kumenya umuntu buhoro kumbe urashobora gufungura ntarashe bigatangura bigasokoroka hari umukobwa ati papa bazana agasukari timugaje sindi sosumo byatangwa kugira gute gusokoroka buhoro kuko iyo wapfuye ntihakuva inyuma y'umukama wawe nimba wakuze wikorera amabido ibyo bizokwafekta wakuze utaronka indya zikwiye ibyo bizokwafekta ugeze mu rugo wakuze wakubise inkoni nk'igisoda uzokorana ibimenyetso ugeze mu rugo byose birasambirwa mu rugo nihagize usanga umuntu masike yiwe niwe byo kwigira uko atari kakayifoni kagiye ugaca usanga umuntu ajya mu buzima bwa reyero ati jewe nta mafaranga afise n'igihumbi ntayo mfise ubwa mbere nawe kwa akademi ukamba permire uwo ugira ati ntayo mfise kandi sinibaga ucukugisha ukuri rero n'ubushakashatsi hariho niho hakunda kugira essence de conflit amakonflit akunda kuvuka ku myaka 6 gushika ku myaka 20 kandi bajya abantu bakunda kugira ingorane cyane imyaka 40 niho bakunda babaho kandi bakunda gushika tubiravye ayo iyi periode ya gatatu nayo yitwa periode yo kumenyana vrai kandi umuntu agize mariage no munsi madamu wawe na monsieur wawe uzomenya cy'imyaka 12 duza wala tunago fiançailles ngo zirezire mu bandi ndamumenye reka uko utega fiançailles niko yambara maske nyinshi nashobora kuri iyo maske mutaratangura kubana dosanga rero ngaha ahandi tumenya en profondeur nishobora kumyaka 12 bakutije bana naka arafise amanyama ndabibonye naka yari yarabibariye bwa bundi arashakura cyane bwa bundi arakunda amafaranga bwa bundi ugacubwiye niya icubana naco wamaze kukimenya unyi ibintu byo kuvuga gusa ifo gutashije cyo ugacahantu uvuga ati jewe nimenye intege nk'izanje nizi ngomba ndazigwane nazo ndazisengere etc. Yesu arahita je turavuga gufata muri mufasoni tugafata imodoka vye yende mugara bagenda imwara gwenda mukayanza tukagenda kuvugana no gusesa ibintu bitandukanye kubera yuko mwama muhira hajya hari ibintu bitazopfa mushoboye gutorera ariya majambo madamu wawe adashobora kuvugira mu rugo rwawe canke kumushinga ntaza kugira hajya kuri ngo mwagiye ahantu kure ukadusanga niko muravuga birameze neza rero ahasanga bakwateba ariyo kintu kishobora profondere naho ni hajya abantu bagenda bakagenda basa uko imyaka bumva ibintu kumwe ugasanga umutama n'umutamakazi asigaye amutwa amuzanira akantu hewe nariye mugabo naciye numva no kumuzanira akamuzanira ibyo yasigaye hariya kubera yuko bamaze kugira gute guhuba bakagira inisite bagashika ahantu hamwe kandi ubu n'umuntu bw'Imana bashika ku bantu ko benshi birabagora Yesu atore cyane rero nagomba ninjire amakonfi izi ngorane none zimeze nk'uko kuri iki gitina cyatsi igiti murabona kare ngo murabo iki gitina cyatsi gifise amababi gifise amashami gifise n'imizi gifise n'umutumba
n'izi ngorane zo mu ngo twumva ngenda babwira izi nyegeje n'izigaragara nibyo byanze no munsi mugabo menya iki giti ukibone neza iki gihe kenshi na kenshi ubonye umuntu ashwanye n'undi muntu ubonye iki amababi ngaha mugabo hariho izi ngorane bijya bintu twebwe tubona tinakana ntibumvikana n'aya mababi hejuru mugabo hariho ubwoko bw'amakofi hariho amafaranga urabiha akagatoya akakerekana forme y'iyo kofi mbega ni kofi nyabaki ngize ngaha akagafa gutera kofi bitinde nabona kuvuga iki kintu kibitera niki abateri bahabatira kofi kubera inzoka kubera kwimana amafaranga kubera ibindi akaba n'amakoze profonda y'iyo mitsi aravuga ngaha urabona iki giti gifise umuzi munini n'iyindi mitsi tumbereye hajya ni ukuvuga abantu bahuye n'ikibazo ujura abantu bagiye kuburana Satana barabizingazinga akabizingazinga udashobora kwidantikira ngo y'umuzi principal nicyo kutoyo nicyo gituma Satana afata abantu bakundana akabateranya bakavana abantu bavuga yuko n'Imana yavuze ko no mu guhura bafite intahe zingene Imana yabahuje ntabwo nigeze kumbwira ngo jengwe ngo papa nanga yabwiye ngo gusiga bishisha urazi kubwira mu bana gusiga bishisha ivyo bitama vya udayego yashize kandi Imana yabivuze mwahujwe n'Imana mugazi Satani akabafata urugendo hamwe n'umuntu wokumva imodoka yamuboze mu bota sadiri uba warananiriwe rero kunesha ayavuga ngo ayi umuntu anesha kunesha ari ku munsi Yesu nashimye amen Bwana Yesu asifiwe amen rero gomba ninjire mu kibanya nyezina kijanye kwerekana imvo zigaragara n'imvo zitagaragara ziteza abantu kugira ingorane mu rugo rwabo by'ukuri jewe gituma je nari ubushakashatsi nkavuza bino bintu nabonye abantu je ndi muganga w'ubusanzwe kwa muganga w'ubusanzwe umuntu ajyayo gusa ndababara mu nda nahenda amenye ku mutwe ndacitse umugongo anabona abadamu asubiriye none ibyo ni byo kwa muganga nibyo byambwiye ngo abantu bagenda n'ibisebe bitaboneka iyo byaba biboneka nta ukibaje kwa muganga murabishusha umuntu yakomeze ku mutima nashuha narere ku mutwe ibyo twoba twinjiremo twereke n'amayimaje tubibereke bajya abantu bona bagenda barivugana bajya abantu bona bita mu ruzi bajya abantu birahura bajya abantu baba babana imisi yose mu rugo umenye iyo biva mu mutwe hariho icyari kiri ngaha mu mutwe icyari kirimo amagi ade nicyo ngomba kubabwira no munsi Yesu nashimye rero muri izi ngorane zo mu ngo murambarira mu Gifaransa ngana ndabishaka ku nta kibazo bigabuye nko kuri hariho les causes visibles hari umuntu bashobora n'undi mu rugo bubatse hari ibintu byamenyekanye biboneka hakaba n'ibindi bintu binyegeje kandi biri byinshi n'ubu ubushakashatsi nagize usanga ari bukeye mu bintu bigaragara rero hari ikintu cyitwa irresponsabilité kutuzuza ibyo ugejwe gukora muzi umwe nagiye ahantu ndiko abantu bafise konfinire mu rugo nyene ndiko ndabaganiriza kumbe umupfaso yari yarasambutse narumva avuze cyangwa papa nakayambasi yadatanze amafaranga kuvuga ngo hazana intoke ziwe tuzikoza mu isahani ngo hanyuma dushobora zitema n'imbugita nabivuga numva ngo usubire gushirwa ubutoki bwanjye mu njyana nateguye ushinda gutemba iki kintu cyitwa irresponsabilité ni ukuvuga kutuzuza ibintu Imana yaguhamagariye gukora kandi utabikoze nawe urabikora n'umupapa ntutange rasiyo umusaba ikigongo basi bomba bari wayafise wicishe bugufi basi byumvikana mugabo kutuzuza icyo kintu koze ya mbere yo gusubira mu miryango ni irresponsabilité cyo kitagaragara muri bahaya kuri bata afise amaguru n'amaboko yo fumatero n'imizigo basi Yesu nashimye amen ahasina guteba cyane abandi bantu barakunda gupfa ikintu kigaragara amafaranga Yesu nagufashe cyane
jewe muri naramubwiye ukazobona amafaranga ndayakunyegeje jewe tumaze kubakana nzoni bamupaganira abandi bose. Ni ukuvuga amafaranga ugiye kutayerekana ukaza wanose 500,000 ni ugize transparence ngo yamenye naho ahera akubwira ati wayashize hehe kuko urabona amafaranga yari no miliyoni 300 mugabo ikibazo do conflict mugabo iyo bintu bigaragara biri ngaho hano bigaragara neza ngaho icyo tutagiteba komeza turagize. Ikindi naco iyiye yamabanga yagutaha yakuzana muri rya rugo nabo yabatumye abantu benshi bagira ingorane kubera hari ivyigwa byari byari abantu batazi mugabo ntacyo kubuno muzi kubera tuvanze tuvuye ngo amina. Amen. Abajene batobishikira mugabo aho sindagitera mugabo ikindi kintu gikunda gutera ingorane ibintu byo kuguda kutavugana cya communication n'umubwire imigambi yawe umubwire wavuye umubwire ibyo wiriwemo wese usanga uwo muntu iyo communication yatumye urugo rugira ingorane mu bintu bihambaye byamenyekanye n'iki ngo mu kicacuza rero ndabona muzi nizi yitwa cause cache ibituma binyegeje bituma umuntu avana n'ubundi muntu atari abizi uwo muntu uwo papa n'uwo mama bakazorinda bagira ingorane bamwe ariho bavana n'abandi bagapfira ngaho nyene ibikomere bikamwica igikomere naco bagiguze sawa n'uvuga igororoka eka uridodomba byo musume nafashe ndabwira umuhungu uraho twari duhuye nyene dukorana mu bikorwa hariya kubera ikiwe widodomba kandi tukayica shima arambwira ati n'abisirayeli baridodombye ndeka mugenda basumba jewe naho yawe ushobora kubatira kuri modeli k'umuntu yananiwe byose nashimye. Rero muri aya makoze kashe binyegeje harimo ikintu cyitwa ignorance doso kutimenya. Ndazi neza n'abavuze ubutumwa bwiza umuntu kugira ngo ave hariya aze gupfukama ngaha hari ukuntu aba yimuritse mu ijambo nta muntu apfa kuyi hasi kwimenya. Rero kwibimenya mu nzira zitatu ari inzira ya mbere kwimenya mu buryo bw'umubiri twe tuzi ngaha inyuma mugabo hari ibindi bintu by'indani bitazi hari ibintu by'amahormone by'amaraso bitandukanye ukwiye kwimenya kugira ngo ube equilibre kugira umuntu uhagaze neza aho mugabo tutateba cyane. Hakaba no kwimenya mu buryo bwo mu mushaha babwiye batandukanye ngaha mugabo umushaha benshi bashobora kuvuga umushaha uri ngaha abandi umushaha uri hehe nigomba kubibabwira yaho bitumbereye kugira ngo uzumenye zya comportement z'abantu iyo ziva bigatuma n'abantu bashwana bakavana cyangwa bakagorwa mu rugo ariko umugambi w'Imana no kuhoba y'amarembe biya twabyumvise mu ijambo esashiri. Akaba rero n'ikindi kintu gitera ingorane n'ikigiye ingene umugabo n'umugore batandukanye sindakivuga ko cyane kuko nishibona cyo cyo umwanya munini ibi byose n'amateme kimwe cyose cyo mara umunsi kuko nibyo dukoresha amaseminaire dukoresha mu minsi 5 minsi 4 n'uno munsi rero kubavurira ko gusa ni kubakangurira gusa gatoya. Hanyuma ikintu gitera umugabo n'umugore hari abantu batiyizi hari ubwoko bune bw'abantu bamwe bitwa ngo nabasange mwene abantu bakerebutse batwenza tuzitwenga umwe hari n'yoga shakura n'yoga hari n'icya agana bitwa bakorera iki bene abantu bafashe ibikorwa babandanya gushika arafe naho umuhagarara hagarara agana bitwa bamerangura iki bandi bakunda kwiyumvira gukwandika ibitabo n'uguhora bagenda bahoze bityo bagenda bahoze agana bitwa bafrequentike mu byose bitwa cyane ni kategori zine bazi babikwigishije neza uca wibona neza kibwaho n'induyu n'amadefo n'amakarita bigaca bitumukizwa neza reka kutimenya n'ingorane. Yesu nashimye Yesu nagomba kwitwamo cyane. Hakaba rero n'ikindi kintu cyitwa carence affective ni ukuvuga umuntu yakuze atagira byankenerwa ingena camera byankenerwa ni kuvuga ikintu nabajya abantu avuka mama we gatafadiyo ujya umuntu avuka agavukira ahantu hari ubukene iyo byo kuvukira mu bukene gavuka we byamabwira ko kacifuka ukarongoka muri izo situation nyene bakazoguhambira muri ivyo nyene ucugira ikintu cyitwa carence nabyo ko imodoka y'intagiri gito
umuntu agatega igitorero muri yo agatega umuntu wese Imana yaremye arafise ikirahuri kigendera ku mutwe wiwe. Ico kirahuri kiza kiruzuzwa kuva umuntu akivuka gushika wewe. Nta muntu adakeneye iyo reservoir rero kuzurizwamo ibintu bijyanye no kugirirwa neza n'abandi bantu. Nibyo bita gukeya. Nta muntu adashaka kuba neza no kugaburirwa no guhabwa no gukundwa etc. Hanyuma akaba n'ikintu cy'ibikomere cyo kuba biri mu munsi. Nabyo biragusambura bigaca bikwinyegezamo. Kandi umuntu wese yakomeretse indayimoni zihagarara igikomere. N'izo dayimoni zihagarara hehe? Nibyo nyine agomba kubabwira. Niyo teme y'uno munsi gusa. Hanyuma akaba n'ikindi kintu gitera ingorane abantu bakunda kugira mariage bava hatandukanye. Ugasanga umuzungu muhora ngaho cy'ubu. Ngenda kukwekora nawe hatabaye. Ugasanga umuzungu w'imyaka 65 ariko yatoye agakobwa k'imyaka 20. Muzengu bazajya n'inkuba zidasangiye. Ni muri hose azoja hose. Kubera iki? Imana yararemye mentalite umuntu wese aho yakuriye biratandukanye. Hanyuma n'ibintu byitwa ama fausse fondation. Imisingi ya faux urufatiro rutariho. Ukavuga ngo jewe ndavye uyu muntu ni mwiza arakunda gutwera. Uciye upfa gutwara ntiwasenze. Twara uzokabona. Hariho abantu yinjira muri mariage ibintu atasize inyuma. Ugasanga murabona abantu yihangana mwukuntu yanyuma agenda kuzinda. Ni kugira ngo mwinjirane utegereza kuzobiri hamwe byageze ngo nyene kuko benshi baravyihana ibyo. Reka nasigaye ingumwe naco akagenda kuzinda. Benshi ntibazi gituma bagwana batari kubamazira n'abakifu. Ni kugira ngo utangure ku musingi wa fo kuko utegereza kuzobiha inzu. Kubida y'ibintu ziravuga ati tubafise droit, dufite uburenganzira wabigize ubona. Rero tujye muri cyaka imire rero. Tujye muri iki kigo rero kibikomere. Rero mu myumvirize neza ngaho. Ibi ni ibintu jewe Imana yamishuriye. Yambwira ko abantu bakomeretse. None ngiye ubuntu bwo kuvuga mu ishengero ry'Imana, none bwira batandukanye. None ndagomba ndababwire ingene umuntu yakomeretse ibintu bibi ndani. Ubwo ishobora kuba runaka ngo yarakomeretse, none yakomeretse he? Yakomeretse ku kuguru, yakomeretse mu mutima, yakomeretse ku ino, yakomeretse he? Ibintu byo ndagomba ndababwire nkoresheje amayimaje. Mu bimenye ibintu umuntu akomereka he? Mbega akomeretse acamera gute? Mbega muhira bica bigenda bitwo bubakaye. Kandi rero ukomeretse wiyorwa no kubimenya. Uwikomere cyo kigira bisobanura yuko bihagarira iruhande rwawe. Chaque blessure yadedemo abadayimoni bacaza bagahagarara bakabikunyegeza ko wakomeretse baguma buhaya imaso bashasha. Uyu mudamu rero mwari muzi igituma umuntu yagize ingorane benshi ari ububuza umuntu ari ubuhombye ibintu bifata ku mutwe gutya. Bose bifata ku mutwe. Akomindi n'umugabo ajyana gutya. Nzurabe n'umwana wa mukubise akina amaboko ntajya gutya. Kubera umushaha w'umuntu uri ngaha mu mutwe. Uri ngaha. Umushaha uri ngaha mu mutwe mu kantu icyari Imana yaremye cyitwa glande pineale. Ngaha. Aha. Icyo cyari n'ahantu muri cerveau indani hani nyegeje kurugeza yuko na scarlet habona. Kuko ibintu byose bitinje biranyegeje, ibintu byose by'akamaro byose bihambaye byose biranyegeje. Uzurabe ibuye ringaha hejuru nguranye kinzahabu ugenda urasitaruka. Ikintu cyose kizinje Imana yashizahamba nyegeje. Umushaha w'umuntu rero uri ngaha mu mutwe w'umuntu. Uravye nk'uyu mugore sinzo mumubona ashobora kuba yari yabuze ibintu byiwe cyangwa yagize gute. Rero ndagomba ndabamenyesha ikintu byari bikomere. Niyo ntandaro y'umucafu wagwishe ingo zacu. Yesu nashimye. Amen. Rero uzobona umuntu yenda yidodo, umuntu agenda aravuga nabi, umuntu yishura nabi, reka ndababwize ukuri nta muntu n'umwe muri twebwe ngatazi gutukana n'umwe. Ninde atazi ibitutsi muri mwebwe?
akaboko turabagorotse turabera nta n'umwe atazi ibitutsi ngaha ayo biri mu mutwe kubera yuko Imana yarenda akantu kitwa subconscient. Ako kantu gatuma ata kintu na kimwe gikoroka wumvise cyangwa wabonye. Niba hari umuntu yatutse undi guhabwa n'uruhande yawe nawe uzagukorokera. Agakiza ni iki? Agakiza kadufasha kwiyora imikomo n'ibyo bitutsi n'iryo shafu kubihonyorako. Ugashobora gusaza tukagenda rero kandi bitutsi ubizi. Kubera Imana kukurema umuntu nta muntu yibagira n'umwe n'umusazi. Ariko kateme mali dafunika mu mutwe. Rero muzobona abantu agenda yidodo. Muzobona abantu bagenda bambaye impuzu basazi bagize gute byose bihagaze ngaha mu mutwe. Kuko umusazi umuntu abaye ibikomere umunyabyaha bose babaye hamwe na rero Imana mukurema umuntu yamuremanye ibintu bine aha mu mushabura akantu kitwa grande pineale ukirundi soje bagashirayo. Ako kantu karimo amagi ane rimwe ryambere rijanye n'ibigumbagumba hari umuntu uteye inkuru utwe hari umuntu avuga gushafura hajya umuntu arira. Iyo ni composante ihagaze ngaha mu mutwe Imana ariko yayirende igiranywa n'ibigi ngaha. Iyindi ya kabiri ni ikintu cyitwa Imana yashyizemo kugira ngo umuntu ashobore kugira choix guhitamo. Ariko jewe numva noza gusengera muri Kezo Desert. Igihe numva amavuta ariko aramwe ariko ndaduga hajya araciye mfata decision ngomba mpindukire ndakevya ndadirangara ngaho ndabara barasuba. Ico gihe kwa bari ko aririmba ruko ariko Kezo Desert igitangura genda yari hema rya bleu ndagibuka. Nani nkora gutoza bwahari. Mugabo mwumva amavuta y'Imana arageze kuba amavuta. Kandi ura yumvise w'Imana yagicubahiro. Mwarakoze kwandana. Nguvuga rero aka gaparti ka kabiri kajyanye na choix guhitamo. Ibyo bintu nibyo bikorwa ko iyo umuntu yabuze ibintu byiwe. Iyo umuntu yabuze abavyeyi, iyo umuntu bamwomoye mu rugo nibyo bica bikorwa ko. Ese ngiye kuresha umuntu yahemukiwe Mana yawe. Ni uzovuga naragowe pe. Wari ari umuntu nibuka urubanza rwapfuye yari kashobora kuba muzi muga ibya kera cyane. Uramuzi? Twaragiye Bishop turagenda ku munsi w'urubanza hari gukinana hariya yari twari turi kumwe. Haya twatonze kuri doto riko ratanga bisege guka. Tuzatwumva ngo birapfuye. Batangiye gutwara ibiseke batangiye kuririmba. Afite umuntu muyo ikintu gica kiba akomereka ngaha. Afite ikintu gica n'igiki yicwa n'iki yicwa nuko kujya kuvuga ngo abavyeyi bacu bazoza bariko baritegura ugasanga bari imodoka bariko baradekora abandi bariko baruguru abandi bariko bategura inzu abandi bariko bagira gute ukazaho byose birapfuye. Afite niko umuntu aca mene Yesu atubare cyane. Ibi bintu ni iby'Imana, ni science, c'est Dieu qui a créé ça. Dukwiye ko abakristo bamenya bino bintu, ukamenya ingene ufasha n'umuntu, umuntu ashitse ku biro batangura kurira, tumenya hagwaye. Agapati ka gatatu rya gatatu ni rigijanye na thinking, ibintu byo kwiyumvira, gukora ama project kugira gute biye bintu byose ukora, hariho fonction mu mutwe ibijanye n'ibyo bintu. Akaba n'ibindi bya kane rero bijanye n'imigenderanire nk'uko nova gushingira iwacu maze kuramukanya ngaha ni kuvuga ko mu mutwe ari ahantu hameze neza hakomeye neza. Rero iyo umuntu ahuye muri kahise kiwe ndiko ndavuga ibiteza imivurungano mu rugo bitamenyekana. Iki niko ndavuga ni iki ni ukuvuga umuntu ubonye yimereye nk'uko kubaza ngo ntacabaye ubwabo indani yama ntuzeyo akurikira aca koba ndazo mwana bavuga ngo naka mu nsinga zarakoranye ko urero bagomba kumenya zimwe zikorana ko izari zo mwana naka zarakoranye ko no musi cyane n'izibabwiye ngiyi rimwe rikora ku yindi rigashikora ku yindi rigakora ku yindi agashika nk'umurete kandi amucupa eka ku mubiri umukomeye mugabe indani byakoranye nico bita somatisme nico bitihamuka. Uwo muntu yahuye n'ibibazo bajya basanga bamwiciye
cyangwa yahemukiwe cyangwa watawe subira iwanyu bimwe bikora ku yindi bacusanga umuntu apre murabona umuntu yabuze n'umuntu ari projet cyane biranga nuko sinzi ko muragaje kuri morgue ko abantu bagenda bamusiga mu mugongo kubera yuko hariho ama hormone biri mu maraso bica biba déclenché bigaca bituma umuntu amererwa nabi kubera amarevenema nk'ayabishitse. Ivyo ni byandani mu mubiri cyo tuba dukwiye kwimenya. Ni ukuvuga rero bigenze gutyo nyene uwo muntu aciye ukwezi cyangwa ukwezi n'inusu kizokubwira kandi ko umuntu yakomeretse sawa sawa ntapfa yemeje abantu. Umuntu yakomeretse bagiye akozwe ko murashobora kujya guhamba umuntu mukarinda mugaruka ataremera ko yapfuye ahubwo ati jewe ivyo niba ari ivy'iwanyu muremere genda duhava tubona muvuye ku mpanda sinye yuko aya magi aba yakozwe. Uwo muntu rero ikibi ciwe kumva aca hinduka mu nyuma ntashobora kwa kundi nyene niho comportement y'umuntu ifira. Umushinge w'umuntu original wasambutse ariko umushinge mushasha ukora na Satani kuko idani mu cyazitonda kandi avuga ati turafite uburenganzira ubuye turaje ubuye umuntu akimeze nk'uko Imana yamuremye. Icyo bita rero gufasha abantu mu buryo bwa psychology bwa prise en charge psychosocial mu kumviriza utazi ibyo wumviriza uri aho bashyira amatwi gutya mugabo ubumenyi ubwenge ukamenya ukidantifya aho umuntu yaberewe nabi. Ibyo abapastori barabikeneye n'abadokiteri barabikeneye n'abapsikologi barabikeneye n'abapatiri barabikeneye kugira ngo bamenye ingene bafasha. Yesu nashimye. Amen. Wala ngoma ndabereke rero izindi ntuze zitatu rero urahabona ndababwire ingene Imana yaremye mu mutwe bizotuma umenya comportement ingene imyifato y'abantu imeze. Ni ukuvuga rero aha murabona ngaha hari akantu kitwa ebero n'ikintu kiba cyagushikiye tuvuga mugabo ndababwire ariho parti yo ngaha mu mutwe yitwa conscient naho habikwa ibintu vyakubabaje n'ibitakubabaje ucibuka. Imana yashyizeho urutonde ku rugezo yuko udashobora kuvuga ngo byose biravanga mu vange bivanga mu burwayi yariko n'umuntu agenda yivugana gutya hari ibintu biba byarashubamanze gutya nyene. Ubundi servo y'umuntu iragutse n'abandi banyabwenge bakomeye arinda apfa abyituza akoresheje mugabo bagiye bagora mu mutwe bigacubamanga gutya. Nicyo gituma kubafasha umenya ibyo umuntu arwaye kugira ngo ugufashe. Rero ngaha agapapati mbona n'ibintu n'ahantu habikwa ibintu byakubabaje hakabikwa n'ibintu bitakubabaje byose bica ngaha mugabo agashabika indi parti yitwa inconscient ipati yirabura ngaha byose biri mu mutwe ni stock y'ibibabaro gusa kandi ibyo naho ukijijwe iyo stock igumaho makubimenye kuko nifise mpemera n'Imana ikorana nanje mugazanga stock yari yaruzuye bise Yesu. Nari ariko arabiyumvira icyo umuntu ashobora gufata umuntu mwizosi bakagwana n'undi muntu kandi abakozi b'Imana akamukubita ikofe y'uburyo afise Bibiliya mu kubamba ntibaramukiyumvira gahoro none avuga kiza ari nyabaki ufise Bibiliya ngaha ufise tukugere umuntu ngaha kubera iyi stoke yitwa inconscience n'ahantu habikwa imibabaro kuva wagize kukukira umwana naho wabigize ukiri mu nda ya mama wawe bavuga ngo twari tumukeneye uyu mwana yitaye bija mu mutwe wiwe ataravuka. Hanyuma iyi parti yo hino nayo yitwa subconscient n'agapati kajamo ibintu byose wize byose amashuri wize amabibiliya wasomye indirimbo waririmbye indirimbo zose baririmbika zose zibitse ngaha kandi hari ibintu wibuka n'ibyo utibuka. Nturigere ubona umuntu ko nakwibukana nani uko ushobora kumuraba gutya ukazuba urasubiye kukumenya biraje wese wajyanye mu wa mbere ikora agumaza ni ukuvuga ababitse ngaha muri subconscient uko rero ugira atagaruka ngaha anyora ubona kwibutse iki ndakwibutse igihe twiga kuri rimyere hanyuma waba ukwiye ngaha ugarukanye ngaha. Ni ukuvuga rero ndagomba kwensista ngaha aha rero bica ngaha
bikagaruka ijya bibabaro yose igashigera ikistoka ngaha rero ngaha niho rero duca dufashanya n'ibi vyigwa byo kwimenya tukafata bino bintu tukabigarukana ngaha kugira umuntu yarindiriye ibintu akabura ugashobora kuba wararindiriye nk'ibintu ukabura. Par exemple byageze kunkomeretsa nigeze kuba muri liste y'abantu baja muri mission muri IT kandi baronka amafaranga menshi Eric, baronka amadolari menshi ku kwezi, darindira abantu ba 36 bose baragenda kwese jewe icyo bikomeretsa ngaha icyo bibika ngaha kwitega ibintu ntubironke birakomeretsa. Kwitega jewe ugenda mu kibaye abantu baca bakura kuri liste byarankomerekeje ndamenya yuko ikintu cyo kwitega ibintu kirazira kwitega ibintu cyaro. Bibiliya iravuga ngo ni mubumwe n'ibyo mugezweho. Bijya cyane cyatunganye kugira imibare yo ngaha uca ukonsubiza ibintu bigatusanga biragusambuye ukagumugenda kandi umutwe byaramaze kwipanga byanyenda. Yesu ashimwe. Amen. Nagomba kubandanya gatoyi nabo simurango baratubwo twavuga ibintu bya psychology ibintu byo bivuze mugo ndaza kubereka igituma iyi kozi ikituma wiyoberwa webye kwiyoberwa ugacugira comportement yindi ngo usanga mutwe ashobora n'umugore wawe kubera bikomeye. Yesu nashi. Amen. Agakanu kitwa triangle de personality bega Yesu ndiye ndashobora kukigisha mu Kirundi mugo nani mu mutwe nyene kuko ibi bintu biratuma abantu bashwana bakahukana kubera batabizi. Nagiri ubu ndabitahura mwe nkabihabwa namwe mu yandi ndigisha nkaza numva ndabitahura kubera yuko ni umuhamagaro niba ari amagorwa ya mbere aba nuko umukristo atamenya ikimana yamuhamagariye umaze imyaka irenga 10 n'ingahe mu gishenge ukamugende ukamuguma interekeranya ucuja muri amutera tagegereye icyo gituma ifo kuja ku musozi ugasenga makumenya kuruware yawe kuko utamenya kuruware yawe urica abantu ugabomora abantu ugakubita abantu ugasenya mugabo umaze kumenya kuruware mana yanjye n'umunezero w'agakiza wa mbere nabonye uhagaze. Yesu nashi. Aka kantu rero kitwa de la personnalité ni inyabutatu bararemeye mu mutwe. Iyi nyabutatu kamwe kitwa sirimwa akandi kitwa sa akandi kitwa mwa akakitwa sirimwa n'akandi ni ibintu Imana yashyize muri wewe kizira iyo bintu abapolisi batubuza iyo bintu abapastori batubuza ntugakora ibi iyi sana ni bya bintu wifuza hajya uba wifuza kunywa amazi hajya umwana afata decision yo gusaba ibere atanahamwe yabyize umwana gusaba ibere ataseminere atavuga yabigishije ukabona azaje kurongompa ijya gisa iyi mwana yo ni jije ni umucamanza w'ibyo bibiri ndabahakararo kahise umuntu agomba kujya kwibarira ordinateur aravuga ati jewe iyo ordinateur ni nziza iyi ni sa kwifuza ajya kugira ngo ngomba nje kwitwara ngeze aha mu nzira mugabo abapolisi bagenda batamfashe ndayitwara uwo muti uraza kuri wewe iyo rero atabikomere ufise ucusubire kandi utateye mugabo iyo watewe iyi mwani yo mucabanje kuvuga twitware mafu ni ukuvuga umuntu yakomeretse ibintu byose byitwa byiza byitabira ntiyajya kubwira ati umugore mukubite nihazokuba iyo slogan irakuba cyane hanze ati umugore utamukubise ntakuba ni ukuvuga yarakomeretse ntiyabimenya acafata ibintu byose bibujijwe cabyita kuri normal ikintu cyose kibujijwe gutwara ibintu by'abandi kujya kundi muntu kugira gute usanga ubihinduye ko ari normal kubera ko kahise kawe wakomerekejwe n'ibintu bitandukanye ntiwabimenye. Rero ndagomba ubwoko butandukanye bikomeye umabere nk'ubice ko gatoya kugira ngo umenye ko umuntu yagiriwe injustice umuntu yarenganijwe ntashobora kuba ameze kwakuriye. Twaragize ubushakashatsi dusanga ni iby'ukuri natwe twari tubirwaye ibi bikomere gahunda bigisha byamubise byose mugabo Imana ikazirangira ubuntu bumwe bumwe ikazirangira ubuntu ikanira ubuntu Yesu abaheza. Igikomere cya mbere ni hari umuntu atabwa roje wari usabye indarahantu tushige subira iwanyu duka ukubwiye ngo naduge ntagira itike nagira n'ahasaba indara ahubwo ati duga gusa ukabuhegeka ngo we ibyo ntabwo byakubaye ko myaka 20 iheze
utabivyibuje urashagera gahomye kandi vyafekita gakiza bikafekita urugo rwawe ugasanga uri umuntu ashinze ahantu kamugashinguka n'abantu badashobora kwiga bafite twahuye nkutse bagira ngo bure ko ugiye ngo twahuye nkutse bijye bifise icyo bisigura. Iya kabiri ni igikomere cyitwa humiliation imukumaramazwa nabyo bintu murafata ati wewe wakoze ibi n'ibi ntuzogaruka ngaha gukorwa n'isoni mu bantu cyane hajya abantu akwitwa inkoni nyinshi bijya bifise ikintu byafekita mu mutwe cyangwa umuntu yakozwe n'isoni cyangwa umuntu yavuzwe ku iradiyo bakavuga ibintu wabikoze cyangwa utabikoze abantu benshi bakumva ibintu byarushitseko bica bitera impression ya humiliation ndaza kubibabwira. Agacaci kikiri gikomere ca abando ni ugutabwa umuntu yatawe i abando na rogeri yatandukanye. Abando ni umuntu nk'uko tuvuge ndakunda gutanga akarorero nk'uko Bishop Yoneze watwariza seminaire siko acavuga ati abantu bose bari ngaha genda mushikatisha amafikirarira tuba tugende gutembera muri Kenya tubayingize bitunezerwa dusenga dushima Imana tunezerwa ati mugabo tubiravye ishengero twoyisiga yonyene mwebwe mwaba mwe mutusiga ngaho dusenga bara bimeze gutya twese twurinde twafate bikomeye gutera usigwa ahantu abandi bagiye mu byiza mu ngano ko nka perezida w'ibindi urashaka mugabo abantu bahora gukorana mu ngano bagiye basigaye wenyine. Nzi umuntu umwe yagize ikibazo isoko irasha hanyuma n'abava mu kazi kubera pension basanga bafise abana 11 ngaho Bujumbura badafise inzu badafise indya bafise abana benshi gusa ufise imirimo myinshi gusa indya atarovenia ya 500 francs office. Uwo mugabo aravuga ati enda mama twidugesha twiduge haya mu Rutana ko ho hari n'itongo dufumara barira kwisuka kuri kurarima mugabo abana 11 bansaba indya ibisi yose n'icayi cyo ndi mugoye. Uwo mugore aramubwira ati je naramanutse eganye bikomeye bikugira igitimbe ukaba insensible acha byongo bati je naramanutse sinzoduga najenje dore ko waje ukafira n'inzara nibyo waje kandi byiza. Uwo mugabo ati je turwana kandi n'abakizwa b'indani abo bantu ndakubwira saba pagana tukora komeretse utezo gukoza ama acte amatagegereye. Uwo mugabo acha gutana abana 11 kindi tugihera kwisuka jewe bamuti yose naruranye naraheje aho ciye hose bavuga ngishura dufise itongo rumwe tukagera n'amasuka ko tugende je naramanutse cyamusiga kubera ibi nabagiye kofi n'ukuntu kurabura ibintu bibiri bitandukanye umwe akaraba muri Kongo undi akaraba muri Tanzania ngo abogoro mwarahiye ko muzopfa ko muzokunda bigaca byakomuhuza acamusiga abana 11 mama n'amabere yakurahe yatarose n'umufa w'ibiharage cyari ibibazo muri iki gihugu ba dukwiye gusenga Imana vraiment hariho ibikomere bwawe birateruke yazamubiro akoma induru mubiro nasira nakoropa mosozi groupe abanyafata utufaranga afise akinira none nzoguma ndaguha buraje mfise ntabwo ariko ndagwara iyo ni blessure d'abandi yasa n'usindi bikomere aca tabwa n'umuntu wiwe uko rero icyo gikomere iki ngo ndabwira cyitwa abando hanyuma agaca n'ikindi gikomere cyitwa turayiza no guhemukirwa kandi umuntu aguhemukira ni burya umuntu ababwiye umuntu aguhemukira ni igikomere uterwa n'inshuti gusa nta mwase uteje igikomere. Umuntu mwasezeranye ngo uzomera uku n'uku ugaca usanga ukubiswe n'uwo nyene yakubwiye neza hanyuma akaba n'igice gatatu cyitwa injustice kurenganywa ndagomba rero byo gushambere ndababwira ibimenyetso gusa kugira tuze kuvuga turangiza kuko bibaza kuba bitwara umwanya mu bisanga mugabo ngomba ndababwire kugira ngo n'abaza kubona ikibazo muracishura ni benshi twabigishije ngaha babizi ngaha
byo gufashanya. Mugabo mvuze umuntu yitwa yagize blessure parologie, umuntu yigeze kugira ngo va uhave bakamutanze ni sayi ni inzu canke n'abantu bakubwiye ati turabwirinda utosanga uwo muntu très sensible roman uharuye na gatoya ukamubwira ati dushobore gucerwa muri korali ashobora kurarira ukarinda gutyo wabwiye agasanse ari très sensible kuri roman. None uyu muntu mbwiye ati uzozinduka byo mutera kurira ijoro yose yo ni umukozi w'umuhize kumubwira ati je ndababwije iki madamu wanje agwaye jewe nshitse sindabonega kenga naho utameze neza insake irindi bika ariko arako biduka muntara gutera tusanga ashabuzwa n'ubusa siko umuntu yigeze gutabwa ashabuzwa n'ubusa ndababwiza ukuri usanga akaza tukara mushabuza kandi umuntu ashobora gushika hejuru mu nama yaho gati ntago afite n'inzu bakuyemo amatafari yavuga ati jewe n'ubundi sinzi cyo nabereye dusanga umuntu yaba yumva ko yatawe agataka avuga ati jewe sinzi n'ikindi Imana yandemeye ugasanga rero mwishengero kuri ico gikomere ataronse umuntu agufasha ntashobora kuba epanu ngo amererwe neza. Icyo tubakundira aba bantu iyo ngorane nabari niyo mu buryo adakunda n'amafaranga nibo bantu bonyine nabonye badakunda amafaranga nawe bava hano iwacu mwaka twari ubushakashatsi bwerekanye yuko umuntu yigeze gutabwa ni igikomere cy'umucafu mugezo n'amafaranga yabona ati n'ibisanzwe. Ni umuntu rero yaba ashaka yuko ushima ikintu akoze yahise kwensera ordinateur ushimire iki gituma vrema abantu twe batera intege kuko tutabateye intege hari abantu baduciye intege nyinshi muri iki gihugu benshi cyane. Jewe ni mubigeze kumbwira akora iwacu arambwira ngo jewe ngo navyara mwana nkawe nzocenda mwiki nari mfise nk'imyaka 5 icyo gikorokera muri yasaho nababwiye icyo kijyanye n'ikibali ngo navyara umwana nkawe nzocenda mwica nagiye gutaha icyari ico maze guhamagarwa n'Imana. Agiye Imana ikurekurira ku bintu bikagutera imyaka byose by'ubwoko bwose ukazomenya icyo gituma rero uyu muntu yatawe yamakendera kitwa validation shift ego bimeze neza. Rero si umwana yaronka n'amanota 10 ntumubwira ni je ndazi neza kuzoronka meza ntamwemeza ijambo rifise ububasha cyane n'umwe yamaze kubaroreze mugabo bose amanota bakiye bashobora gukubita ni ngora utosanga uyu muntu akunda kwigunga bicenga niwicara imbere akaja hariyo yegera imbere usubira hariyo biba muri we kwigunga ni prison. Nico bituma uragenda akigungirayo Satani acamuzanira ama opportunity meza ko bamuhira bamutaye akira kamuri. Nico bituma barabona abantu sena mwina bashwana usanga abana babo banyubogi nico bita addiction cyongereza. Nagashongenda n'ucukiwe tusanga umwana swati yige mu nzoga inyegeje ubushyushye cyane inyegeje mu itabi ni prison mobile zitatu umuntu yakomeretse cyane kandi bivani izorema kwigunga n'ubwoba rero n'umuntu wakinzuka ukoze w'Imana ashaka korotire ashaka na concept ubwoba buguma kandi ntangwani hari batida ko batira shiko na projecteur mwigatse bitaka ko batira ni ndo police bikomeye we ubwoba ntibushobo ubwoba utewe igikomeye ntibuvaho busaba yo kunasesa ijambo babaje akongera gasengeko mugabo hari igihe rero nabo abapolisi yasabye kwikomera babwira ati aba nibo bazonyica akabiruka narubise umuntu biyishe bamushungere aje ndamukiye isa dufashe ni bari ikintu utokwifuriza ko mwazi wa ikintu gikomeye cyo mumusha nende kuja kabiri urabona ko uyu muntu yataha umuntu yagiriwe abando nawe nyine abameze urumva kugira ngo umuntu agire ibikomere
umenya neza igikomere ubwoko bw'igikomere wagize, ukamenya n'ibimenyetso bituko turavuga, ugaca wibabarira, ukababarira, ugasengerwa, ugasesa, iyo bitakire dani mukore gukora abakozi b'Imana. Ni byiza ko umuntu yongeraho ati mbega ibintu byakubabaje ni ibi. Turakunda kuvuga ngo ibyaha wakoze byose narishe narasamba yaragize mugabo uvuze ngo ibyakubabaje cyangwa muri rwa rusaba. Bijya rusaba nabo tukagushukana ngo turusese. Sano marche. Rero umuntu yatawe nabo blessure d'abando. Tosanga umuntu adepanda ku bandi nakwayemeye kwico yakoze arico. Kubera ngo batoye ko. Nanjye muje gukora ikibazo ko batoye ko byo. Akabazo wa mbere, akabazo wa kabiri, akabazo wa gatatu, akaja kwemera kwico yatoye abandi batatu. Nafaye agize estime de soi naho umuntu cyakoroga gacaca hasi usanga niyemera ari nyenta abana ndaze ntibizokunda ntibizoshoboka kubera yuko n'umuntu nta kintu numbera nditwa bwampamye tutuma bahora bitwitana bwampamye nayo bamwitwa bwampamye imyaka yahe amazina menshi atarazi amazina menshi ubu rero uzosanga rero uyu muntu nawe nyine ashaka kumutera intege ati ego gira neza, ego wabishoboye, ongera wihenduka mukankana uyu muntu tugira ingora. Rero ubu abantu bariko baresha abantu bafite ibikomere batabizi ngo ushobora kumuha amategeko nk'ay'igisirikare ageze muhiri wawe. Twebwe turasoma amategeko menshi twigisha ahantu henshi. Umuntu yaba ataha agiye mw'ikonje agashika kwita umugore we ko bamukubise muri seyi. Ati ibyo bangiye reka kubikubwirira nawe. Yaciye agwara mu mutwe ubari ku miti yo kwa Rojana. Kandi umugabo we wamaze kubimenya avuze ati yo nije namwiciye bashe. Shota. Uyu muntu yisheshe atira attention. Amuca umuntu yumvise neza. Umuntu yigeze gutabwa. Bashaka kumubona no kunyambara. Tubatakana bwabo tugenda baratuka ngo kugira ngo agomba kuba master ko uwo muntu atago. Ndaga muri muzo bakurera boneka cyane, muzo bakurere hose boneka. Kugira ngo cyemura bataka yahiye. Ile ni magonjwa ile. Pigia Yesu makofi. Ivyo nabibiwe n'umuntu w'umupfasoni pe. Niwe yabibiye ati jewe umugabo wanje yarantaye nanje naciye ngenda bigenza. Abe bija muri inconscience muri warako. Bishabiri payi. Abe yarazana umukobwa w'umukozi akamubwira umugore. Umusogetera akamubwira umugore. Umushitsi akamubwira umugore. Gutya. Acha avuga ati jewe ngomba nemeza abanyabujumbura ko nahindiwe. Acha ronde impuzu nziza akashashirako. Irangi nziza, imishatsi kurere vere rouge blanc otos. Tegera ikadoda gutya. Ngabeze ko yahiye ni magonjwa. Afite ni masque nawe nyine ntabwo yituma birabiye. Ni ikintu cyose muri inconscience yaha. Umuhamagaro uzo nicyo kintu cyabira bagishigisha umuntu. Kuje nahamagara muri ibyo niye. Bwana Yesu amen. Ugasanga rero isheshe atira attention. Abanyinuze cyangwa dramatiza abanyasida agakomera nk'umuntu. Ashobora kugira abantu baheze. None kaye byose. Agomba ntibuzane ya dossier yiwe ngo mubaze tumbe muhira bimeze gute. Icyo cyaba kiriye kuyo. Kurazi amara kwitwa muri misi yose. Ntuyahe mubaze mu muhira bimeze gute ati imodoka zamaze abantu bavyumvise. Abutari hariya kure. Aha mucamo babona abantu bari bikeneye. Kandi abantu bari ntibaja kwivuza. Bivuze kwa. Ntabyo bazi ko birabitsa aha. Satani acha kwambika yandi maso. Iyo wakomeretse acamena y'imwendo acha kwambika yandi maso. Gusanga rero n'accepte kako bidize no. Uyu muntu yigeze gutabwa abandone. Agize amapropoza tuje kwa ukamubwira ngo no. Je gikomeye cyarakubise gose. Haragize igihewe umuntu ambwira ijambo naranyishe kubera nagize abando.
narigeze gutabwa izi blessings zose ndazibabwira je zaraciye ko zose narigeze gusigwa ahantu hose nakibabwiye aho abantu bashobora kugenda ahantu bazoronka $180 million $5,000 fois 36 $180 million sigara jeje hanyuma ngo kwa kugira ngo Imana yigishe ndatinda shinga urubanza n'Imana rero ngata Bibiliya n'Imana ibi bintu none iyi Bibiliya ni wewe wayanditse rero niyo mpembo mpaye rero ngaha irambira ngo nije natumi tagenda bakoze ikiyeka mwijoro abagiye bapfuye kuko gupfa ni mu mpemu n'ibyo bikomeye gusumba gupfa ku mubiri Nazanga Imana igukunda ikwiba iby'abandi bahaye abantu basanzwe byibahaye bira bibi kubera ikubika ibintu bitsindaniye tuvuge ngo amen. Haleluya. Reka mbere nk'ubana kugira ngo tubiheze byose uyu muntu aratinya nawe nyine atunga ko abantu bamukikuza kubera ari amana ubwoba kaguma afise ubwoba murakoze. Reka rero ndabereke ikindi gikomere cya gatatu ni gikomere cya humiliation. Humiliation n'uko n'isoni hanya nk'umuntu yabyariye iwabo umwumvise wa mukobwa wo kwa naka yabyariye iwabo bikavuga ngo muri karti bica bigenda kuri yamba bigakora ko bigakubita mu kinyene abona nk'uba ni yaje nk'umuntu aha murabona nk'aba bantu mubibona neza ndabona ko muri kure mugabo ngaha ni nk'aba ndabona bajyamitse iminwa mu byondo hari abantu bari hejuru yabo afara mwenga ni nk'abasirikare ni kubereka ikitwa humiliation ngene umuntu akogwa n'isoni bigaca bimwafekta agasigara neza kundi ku rutandukanye ko yarameze ibimenyetso biramuranga uzosanga n'umuntu akunda kurondera kwibaza wenyine aje n'utuwe n'abantu bafite amasengesho menshi cyane ntabwo umuntu afite amasengesho exagere ugasanga witera muri dezegiri kubera wigeze guhura n'ibiheza bigoye muri kahise ugasanga ugize souffrir soi-même ugasanga chercher la douleur ugasanga umuntu qui est performant agomba gukora ibintu babiheze neza ariko ndashima Imana kuko ibi bikomeye biciyemo nijyaje muri kwa ngo byose bikuramiriza hamwe iyo ukunda Imana bizomera kuba ngo byiza mugabo iyo atamana muri kumwe biragusenya ugasanga rwabo rumeze nabi kubera iki ibi binyegeje ibikomere binyegeje ngo usanga umuntu afise yindi comportement ituma adashobora guhuza n'umugabo wiwe bivuye ku bikomere ugasanga rero umuntu akunda kugenda place des autres akunda umuntu yakomeretse ubushakashatsi basanze ko umuntu yakomeretse kuri ibyo bintu bya humiliation byo kuba n'isoni avuga ati reka ndabafasha abandi ntibaze bamenye nka jewe uzosanga rero nyine afise ikintu cyitwa relation fusionnelle avec sa mère iyo usanga umuhungu akunda nyina cyane rwose umuhungu yakozwe n'isoni usanga akunda nyina cyane rwose rwose ikindi nacyo usanga hyper sensible nawe nyine ashabwa n'akantu ubusa akantu gato ugasanga sensible ugasanga ari kengera mu majambo make nyine ntihagahengwe umuntu yigeze kugira humiliation yakubiswe n'inkoni nyinshi cyangwa yigeze kumaramazwa cyangwa yigeze kuvuga ku radio uzosanga afite ukundi umuntu ameze bitandukanye. Reka rero turabe igira kandi bebo habo ubwo murabona Dora uyu n'umukobwa n'uyu muhungu kandi bigaragara ko bari mariage twe tugagira igikomere cy'uguhemukirwa mu bisanzwe umuntu yahemukiwe bishop ya amakode ashira mu telefone ngaho usanga yashizemo kugira ngo iyo muri telefone ndabira gute kuko ntagira confiance n'umuntu n'umwe ndavuga ati ibyambaye ko n'ubu yasubiye musu mwe mbona umuhungu umwe sindabigoye cyane bamuriye amenyo ngaha bashwanye n'umufasoni wiwe banigana telefone irashirimo kode kubera yuko yishura ko babandi bavugana na babandi bavugana baca barayirwanira ko wawundi kubera musundika ingufu aca kujya amenyo ngaha yabitweretse ku nyene kubera yuko umuntu yigeze guhemukirwa ntagira confiance n'umuntu no avuga ati bya bindi birasubiye gushika wa muhungu yameba kuri dote n'uwaje navuga ntwazi ndabasi bijyanirane satani acha gutega cyaha cy'ukudugirana icyaha hariya
kubera yuko ari kutabimenya. Rero akagahimana karekana abantu bari bagiye bari kuri mariage mugo kubona ko uyu muntu avuga ati jewe reka ngende hakiri kare vraiment nkiri mwiza. Akagahimana kakabiri nako karaboneka uyu muntu sinzi ko mumubona yicaranye n'uyu uyu ngira yari yamuherekeje. Turayizoro guhemukirwa rero n'ahantu womenga uyu bari kumwe mugabo uye niwe urabona ko bafitanye imigenderanire gucana inyuma niyo tuzaba twakubise no kwa poroti nicyo bita turayizo blessing pa turayizo. Umuntu rero yigeze guhemukirwa mw'abantu b'Imana dosanga afite ibimenyetso bibiri. Umuntu aranka ibihemu yumvise ubundi budamu gahemukiwe ararira arashakura cyane nawe nyene yameze nk'abandi nyene elle attire l'attention ama multicolore makurere menshi kugira ngo agutere confusion ntumubaze ngene mwemeze muhira kubera cyaba kimenyesha cyitwa epitema nishaka umuntu avuga byareye nasanga rero exigeante avec elle-même nawe yari ibintu bimuremera wenyine kubera yuko ubabaro yagize umuhindura gutyo nyene ashaka yuko ashikira iciyumviro kuca mukoma amashi umubwira ikintu bitandukanye y'icyo ashikirije bicaye mubabaza cyane rwose. Muzobona mu nama avuze ikintu ugishyigikiye agira afata Bibiliya yagiye ntubimenye icyabaye mugabo ni ukubera yuko yigeze guhemukirwa mu bwana bwiwe cyangwa mu buto bwiwe.